Yesu ashimwe kandi. Jewe mpagaze ngaha nshaka gushima ku bitangaza vy'umunyu. Jewe nari ngaha kwa Mungu ndi muri concert baca bantelefona ko umwana aremvye. Candataha. Nshize aho bariko baramusengera sanga bariko baramusengera nyene barushe. Candababwira ati nimuhumure uwo yararindiriye jewe. Cyane hinda mucumba gutora umuntu. Ntiutora gusanga ushize mu mazi. Ibidayimoni bikanga kuvuga ngo ivyo nitubinwa tube twinywera amaraso. Nande candavuga muranwa mu izina rya Yesu. Ntiumuha gusa kiuno bica biratangura turahiye turigiriye ntituzogaruka amabuja yaduhe. Ubu rero ndashima Imana umwana n'ubuzima urumva. Namusavye gobuki ndabutora ndabunwa tatagwa kuribwa mu nda biranka baranwa kwa muganga barabura n'ingwara rimwe bontora baca bakabangurira amata ifyufyu yafyufyu narayinyoye maze kuyinywa candadaho ibintu vy'amaraso bivanze n'ibisa n'urwatsi. Urumva ko Imana yantabaye nagomba ndasavye Imana mukomere amashyi kabisa tukomere amashyi Imana ishimwe cyane. Aleluya sengere kw'Imana mpagaze ngaha nshima je kare naragwara buri ndwi yose nama nagwaye aho nshikiye ngaho uno mupasiteri aransengera nukuri ubu narakize ubu nukurya narya Imana ishimwe kandi uwo mugabo Imana pasiteri yambwiye byose byarishuwe uwo mugabo ari muri Zambia. Amen. Isashimwe kandi nanjye muyandwi iheze nari ruguru hama naduze mpaye kakunyu gakeya hama ndi mu nzu kwa papa nawe yari yagiye gukora ahantu mu muhana aza arembye cyane avuga yuko igihe bari kurya we yicaye ngo yatangiye gukorora mu nshuro zitatu barasamura umaze kwasamura akiri kuri ya ntebe ngo ukuguru guca kuraturika aho yari arembye cyane arambwira ati ndonderera umuntu telefonere kubera jewe cyo sinzoronka ukuntu ngenda hanyuma yicanabwira ati humura Imana irahari kandi irabikora candagenda mu nzu wanje nzana mu gikombe amazi shiramo kakunyu ndabwira ati uyu n'umuti raba uze kunwa mukeya hama usigaye ucishusha amazi ukande abica bigenza uko nyene bukeye ndawakije yavuze ati wa muti n'Imana ubu byose byaheze ubu ni muzima Imana ukuguru kwaturitse ariko ukuguru kwaraturitse asiga k'umuntu acarakira. Dukomere amashyi Umwami Yesu kabisa n'igitangaza. Yesu ashimwe. Nanje mva ruguru ngomba gushimira Imana kubyiza yangu. Je narangwaye cyane abaganga birabananira nkama nagiye kwa muganga mu ndwi nagenda kabiri kugeza naho abaganga bambwira ngo ukwaye umutima ngo kandi urwaye asima bambwira ati ntuzoshobora gukira. Candabwira umufasha wanje yakorera ino acambwira ngo nzoguturira umutwaro kwa pastori. Rero amaze guhundurira umutwaro byose byaciye bikira batanguye kunsengera sinashobora gukorera ibido y'amazi cyangwa ngo mpeke umwana mugana avuye ruguru byose ndabishobora. Yesu ashimwe cyane rero ubindwi naho Imana yarayinezagiye yarampaye telefone igashimwa. Imana ikirakora ibintu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana ibikorwa n'ibitangaza mureye muri ibishengero bya Repentance. Jewe numvise ubutumwa bwa nyakubahwa hari kuwa gatandatu n'imbere kuwa gatandatu wejo n'uwa gatandatu ugira gatatu uvuye ngaho utera usubira inyuma. Imana yagwitura cyane maze kumva ubutumwa n'intahe z'abantu bashima jewe nari nabaye impumyi. Imana yagwitura cyane. Amen. Yesu nari mbona byari byaranze neza kandi nafashwe umunsi umwe
nari nsanzwe mfise kuja kuntu umuntu abona nyene nk'umuntu akuze mu kwanje mu gusoma kayenda gutora amironi mugabo umanya ntanazi n'isegonde ntazi nagiye gusanga ntabona Imana yabitoro cyane haragaze igihe ndi ku kazi kuko jewe akazi kanje n'akazi ko kubakisha hageze igihe nkura amahera mu mufuko guca mu kuyaraba nkarinda kugira bikanga Imana ishimwe cyane hanyuma namaze kumva ubutumwa bw'uyu n'abashinga intahe ndabatiyeho jewe ko nagiye kwa muganga bikanga nkaja handi hose bampima bambwira ngo amaso yawe arakomeye kandi jewe ntabona ibi bintu reka rongende muri iri shengero numvise ko reka